mwese bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kwigenekerezo rya 2023 mu mwaka wa 2024 mu gatondo yitezwe yuko ahenshi mu gihugu cacu kwazorangwayo ikirere kirimo ibicu vyinshi kiretse mu ntara ya Kirundo imuyinga hamwe no mu ntara ya Cankuzo hitezweyo izuba harimo n'ibicu bike bike ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Kayanza hamwe no mu ntara y'Imwaro aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigira kuri dogere Celsius 14 ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu ahazoba hashushe gusumba ahandi azoba ari mu ntara c'ibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 30 ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:2 rirenge igihe cy'isaha 12:15 nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.